Ndakuramukije nkuha kaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezaho amakuru hariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere w'igenekerezo rya 28 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2023. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya kurungika. Amayobera muri komine Ntega. Umunyamabanga ntayigayezwa wa komine apfunzwe azira gusubiramwo amajambo y'umukuru w'igihugu. Intango ya vyose ni amajambo umunyamabanga ntayigayezwa wa komine Ntega Leonidas Birizanye yarungitse muri groupe WhatsApp yitwa Intagoheka zo mu Kirundo ahuriramwo n'abategetsi. Yarungitse agafoto kariko amajambo aherutse kuvugwa n'umukuru w'igihugu Perezida Ndayishimiye ataco yongeyeko ataco akuyeko. Ayo majambo akaba agira ati igihugu c'u Burundi ntigishobora gutera imbere kuko imbundenge nizo zashizwe imbere hakumirwa intwari. Ayo majambo hari abategetsi yaguye nabi cane harimwo musitanteri wa komine Ntega Pierre Karaveri Mbanzabugabo. Mu gatondo kuwa 18 z'ukumunani 2023 musitanteri Mbanzabugabo yazindutse guhagarika Leonidas Birizanye amujana imbere ya Prokireri wa Kirundo. Bagezeyo musitanteri yinjira mu biro kwa Prokireri Jean Claude Ndemeye bamarana iminota hafi 30. Asohotse Leonidas Birizanye nawe arinjira gusambishwa. Leonidas yasohotse ajanwa mw'ibohero rya Kirundo. Imbere yo kujanwa musitanteri Mbanzabugabo aramwihweza aramushinyaguriza ati wewe narakubwiye wama wigira ngo ushigikiye umukuru w'igihugu ariko nta ntambwe uzonterana. Kuwa kane uheze Leonidas Birizanye akaba yarasabiwe gupfungwa imyaka 5 mu rubanza rw'ikibiriraho rwabaye kuwa kane igenekerezo rya 24 z'ukumunani 2023. Umushikirizamanza wa Kirundo yasabiye Leonidas Birizanye umnyororo w'imyaka 5 ngo yararyojeje umukuru w'igihugu. Ubu rubanza rukaba ruri mu mwihwezo. Kuva ryari gusubiramwo amajambo y'umukuru w'igihugu bihinduka icaha? Perezida Ndayishimiye yoba yaravuze amajambo ateye isoni ku buryo bamwe mu ntwaro bumvise uwuyasubiyemwo basanga akwiriye gupfungwa? Cange Perezida Ndayishimiye yabakoze aho bagwaye none bariko bihorera ku bavuga ko bashigikiye umukuru w'igihugu? Indyane mu ba-CNDD FDD bo mu Kirundo. Intara ya Kirundo irafise ibintu yisangije kuva Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi. Abanywanyi ba CNDD FDD bigabuyemo imirwi ibiri irabana y'ingwe. Baramaze no kugwana barakomeretsanya. Bamwe bitwa ko bari inyuma ya Jean Baptiste Nzigamasabo batazira Gihahe yahoze ari umushingamateka yahoze avuga irya nyuma mu Kirundo yaranzwe n'amabi hatagira izina nk'uko vyibonekeza nka hose mu gihugu. Abantu nk'abo ubasanga inyuma ya Reverien Ndikuriyo kandi biyita abo mw'iragi rya Nkurunziza. Ubu Gihahe akaba ajejwe gukurikirana imigambi myinshi ya Ndikuriyo i Makamba. Urundi ruhande rw'aba-CNDD FDD mu Kirundo rugizwe n'abitwa abo kwa Colonel Anastase Manirambona bitwa kandi ko bari inyuma ya Perezida Ndayishimiye. Kuva Anastase Colonel Manirambona hakuwe mu rwego nyobozi rwa CNDD FDD hakaca arungikwa kuba umushingamateka mu muryango wa Afurika y'ubuseruko, abayoboke biwe baracitse intege maze abo kwa Gihahe nabo bakoze iminsi mikuru. Ubuho abitwa bo kwa Anastase Manirambona barahamwa mu buryo bwose bushoboka. Pacifique Ninahazwa ati ntavyo tutazumva. Mu Burundi niho ushigikira umukuru w'igihugu ukabipfungirwa. Naho Perezida Ndayishimiye avuga ko agiye guhagurukira abahonyora agateka ka zina muntu, abarya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta, araraba neza ivyo kumusuzugura no kumusuzuguza biri ku murindi ukomeye. Nayo mu bindi kandi iduga ry'amakori n'amatagisi niyo ntandaro y'iduga ry'ibibanza mw'isoko yo kwa Siyoni. Mu kiganiro cashikirijwe n'umuyobozi w'isoko ya Bujumbura City Market aho benshi bita kwa Siyoni kuri uwa mbere igenekerezo rya 28 Myandagaro 2023 bamenyesheje ko imwe mu mvo zatumye iyo soko iduza ibiciro vy'ibibanza vyo kudandarizamwo hari iduga ry'amakori n'amatagisi bategekwa na leta kuzotanga muri uyu mwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024.
Kamikazi Carine ajejwe ubutunzi muri iyo soko akaba amenyesha ko ku makori bahora bariha impôt sur le revenu hiyongereyeko irindi kori ryo gupangisha impôt locatif. Iyindi mvo ngo ni iduzwa rusangi ry'ibintu bigize ubuzima bw'igihugu nka vyose vyaduze harimwo ibisanzwe bikenerwa mu gutunganya iryo soko bisaba uburyo bwinshi nk'uko bibandanya bishikirizwa na Kamikazi Carine. Akaba agira ati kandi ivyo vyose bitegerezwa kuva mu bibanza vy'abadandaza kuko nivyo dufise tudandaza. Tumubaje nimba amafaranga badugije kuri ivyo bibanza abadandaza bazohava bayaronka, Carine Kamikazi yamenyesheje ko bagize inama n'abaserukira abadandaza ku wa 10 Myandagaro 2023 barabibasigurira kandi ngo nabo nyene bakaba barabonye ko hari ngombwa ko ibibanza biduga. Yongeye ati natwe turi abadandaza tudandaza ibi bibanza nyene, rero ntitwoshinga ibiciro abadandaza batazoshobora kuronka tubona ko bica bituma abakiriya bacu biyomora, urumva naho twoba dusigaye. Ku bijanye n'abakomisiyoneri bitambika hagati y'umudandaza n'ubuyobozi bwa BCMI, Joseph Dukundane umukomiseri w'iryo soko akaba agira ati tumaze iminsi twarabihagaritse, ubu twarashizeho utubuwate à suggestion kugira ngo uwo bazobikorera hazoca bitubwira mu ibanga. Yongera ati ubu n'ibibanza bigaragara turashirako utu etikete kugira ngo uwugikeneye ace yiyizira mu buyobozi bw'isoko BCM. Ku bijanye n'ingene ivyo bibanza vyagiye biraduga, Carine Kamikazi akaba amenyesha ko bivana n'ingene ibibanza vyubatswe, aho biherereye n'ibintu bidandarizwamwo. Ibiciro ntibisa, niyo mpamvu umwe wese ahabwa ibiciro vyiwe. Akaba atanga akarorero k'aho usanga hariho amabanki, amahoteri canke ugasanga ahari ibibanza biba birimwo ibindi bibanza indani. Mwomenya ko kuva uyu mwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024 utanguye, ibiciro vy'ibidandazwa vya nkenerwa nka vyose vyagiye biraduga uhereye ku isukari, ibitoro, isima, ibinyobwa vya Burarudi, amahera y'ubwishingizi bw'imiduga assurance, ibiciro vy'impapuro zisabwa muri leta, amahera ya internet ndetse n'ibindi. Bamwe bakabona ko iryo duga rifise inkomoko mw'iyongerezwa ry'amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira uw'ibihumbi 2024 yadugijwe gushika ku miliyaridi 400. Muri ayo hakaba harimwo imiliyaridi 700 leta itigeze yerekana aho zizova, hamwe n'izindi miliyaridi 900 leta ivuga ko yiteze mu mfashanyo. Inama nshingamateka ikaba yarashikirije amakenga kuri izo miliyaridi 700 aho yabona ko ata bandi bazogwa mu mporero atari abadandaza. Ese iri duga ry'ibiciro mwebwe muriha izihe nsiguro? Nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu bindi kandi abigisha bazohindurirwa aho bakorera ivyo bita mutation mu rurimi rw'igifaransa, nabo kwimuka kwabo kutazoteza ibibazo vy'ubukene bw'abakozi aho bavuye canke ngo biteze abakozi b'umurengera aho bimuriwe. Mu gihe guhindurira abigisha aho bakorera ivyo bita mutation vyahagaritswe vy'agateganyo kuva ku wa 3/8/2023 kugira hegeranywe neza ivyisungwa kugira umwigisha ahindurirwa aho akorera. Mu rwandiko ubushikiranganji bw'indero bwarungikiye abayobozi b'indero mu ntara ku wa 3 Myandagaro 2023 bwabamenyesheje ko mutation zihagaritswe kuko bitumvikana ingene umwigisha yohindurirwa aho akorera maze agaca asubirirwa n'umukorerabushake. Muri urwo rwandiko umushikiranganji w'indero François Habyarimana akaba yasavye abo bayoboye indero ko bomurungikira intonde z'abasaba guhindurirwa aho bakorera, bakaba bari bahawe ikiringo co aho bakorera intonde
Muri urwo rwandiko umushikiranganji w'indero François Havyarimana akaba yari yasavye abo bayoboye indero ko bomurungikira intonde z'abasaba guhindurirwa aho bakorera. Bakaba bari bahawe ikiringo co gushika kuwa 20 Myandagaro 2023. Umushikiranganji akaba asozera urwo rwandiko amenyesha ko guhindurira abigisha aho bakorera bizosubira gutangura ivyo bisunga vyamaze kwegeranywa kandi ko abazohindurirwa ari abo kwimuka kwabo kutazoteza ibibazo vy'ubukene bw'abakozi kw'ishure canke muri komine bavuyemwo canke ngo biteze abakozi b'umurengera aho bimuriwe. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru ntari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi naho nyene rimwe na rimwe tukaba tuyabashikiriza. Ugire umunsi mwiza ndetse no kubandanya uraroranirwa, utegerezwa nyene kubandanya ubana natwe kugira uje urashikirwa n'amakuru yose, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya kurungika biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure.